Amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu ariko arifatanya n'izindi nzego mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Abikora mu gushira ahabona abarya ruswa hamwe no gukora ibishoboka vyose kugira hafatwe ingingo kubijanye n'ico kibazo. Abari mu rugamba rwo kurwanya ruswa batangaje ko urugamba rwo kurwanya ruswa muri Ghana rwacitse ikibazo gikomeye cyane, naho ico gihugu cashizeho umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya ruswa. Mary Awelena Ada n'umuyobozi nshingwabikorwa b'ibiro Ghana Integrity Initiative bihimiriza abantu kwigenza neza mu mirimo yabo ya misi yose muri Ghana. Yagize ati The National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption. Urwego rw'igihugu rushinzwe gufata ingamba ku bijyanye na ruswa rwabaye intangarugero kuri twese mu rugamba rwo kwirwanya. Cyakora haracyari ibintu bitari bike bikibura muri uwo mugambi birimo gutuma urugamba rwo kurwanya ruswa rutoroha na gato. Bimwe mu bibuze muri uwo mugambi n'amategeko adakaze bihagije, ivyo birageramira igikorwa c'inzego za leta zijejwe igikorwa co gutohoza hamwe no gukurikirana abategetsi ba leta barya ruswa. Amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu yarahagurukiye urugamba rwo kurwanya ruswa mu ntumbero yo gukosora harutunenge mu mugambi leta yategekanije. Mu mwaka wa 2017 ayo mashirahamwe yaratangaje umugambi yise Corruption Watch Project mu kigoro ko kugabanya ruswa mu nzego za leta biciye mu mugambi wo gushira imbere guharanira ivyerekeye gukorera mu muco. Kojo Pumpuni Asante n'umuyobozi w'urwego Advocacy and Policy Engagement ruharanira guhindura ingendo n'inyifato mu nzego za leta. We are able to do original investigations. Turashobora gukora amatohoza ya mbere. Turafise abamenyesha makuru bajejwe amatohoza bakora amatohoza ku giti cyabo. Yamara turagerageza kandi gukurikirana dossier z'ababa bariko barakurikiranwa ku kibazo ca ruswa canke izo tubona ko zahishijwe canke izo twibagiye twibaza ko dukeneye gusubira gukurikirana. Ibikorwa by'urwego ruharanira guhindura ingendo n'inyifato mu nzego za leta Advocacy and Policy Engagement mu kiringo c'imyaka 7 irangiye bisa n'ibiriko biragira ico bishitseko. Uyoboye ugo rwego Kojo Pumpuni Asante yagize ati We didn't want the issue of corruption to die and also to be episodic, kuri twebwe ico dushaka gushikako nkuko twabitangaje nuko ikibazo ca ruswa kidashirwa ku ruhande canke kititabwaho rimwe na rimwe gusa. Dushaka kukigumiza ku mushaha w'abanyagihugu. Nico gituma dukwiye kwamiza ko mu rugamba rwo kurwanya ico kibazo ca ruswa. Twariyemeje kubandanya kurwanya ico kibazo kubera twabonye ko abantu batanguye kukibona nk'ibisanzwe. Kubera ibikorwa vy'amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu, urugamba rwo kurwanya ruswa rwagumye ruri ku muzirikanyi w'abanyagihugu. Mary Awelena Ada umuyobozi nshingwabikorwa w'urwego Ghana Integrity Initiative yagize ati Both as anti-corruption and governance experts, nk'impuguke mu byerekeye kurwanya ruswa, gushyira imbere ubuyobozi bwiza no gutanga ibitekerezo bifasha guhindura ingendo. Ibikorwa bitari bike byashoboye gukorwa. Twerekanye ibyemezo byavuye mu bushakashatsi bigaragaza ko ruswa ari ikibazo gikomeye, ko kugira ngo tuyirwanye bisaba ko duhaguruka twivuye inyuma. Nguko ishirahamwe Transparency International ryabishikirije urugamba rw'igihugu ca Ghana rwo kurwanya ruswa rwarahagaze mu kiringo c'imyaka 4 irangiye. Muri raporo yerekeye ruswa y'iryo shirahamwe yo mu mwaka urangiye, igihugu ca Ghana cararonse ubusa ku mwaka ugira 4 cikwirikiranya kubera ntambwe cakoze mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Ghana yaje mu kibanza ca 70 ku rutonde rw'ibihugu 180 vyatohojwe kubijanye na ruswa. Kubitegereza ibintu n'ibindi batari bake, kurengukisha abategetsi ba leta barangwa na ruswa imbere y'ubutungane n'ibintu bizogira uruhara rukomeye cyane mu gutuma bavavanura n'iyo ngeso.